nongere nkushimire wowe ufata umwanya ukabana natwe mu makuru ya buri munsi abakugeraho. Twahoze tukubwira inkuru y'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup wamenyekanye nka Prince Kid cyangwa Ishimwe Dieudonné. Uyu yarakuriye abategura Nyampinga cyangwa kampani itegura amarushanwa ya Nyampinga. Twakubwiye yuko yatawe muri yombi. Andi makuru mashyashya tugezeho nuko yatawe muri yombi ari kumwe na Miss Rwanda 2022 uri ubu Miss Muheto Nshuti Divine. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Umuryango cyahaye umutwe ugira uti byatahuwe ko Prince Kid yatawe muri yombi ari kumwe na Miss Muheto Divine. Ni inkuru ikomeza igira iti kuri wa kabiri tariki ya 26 Mata 2022 nibwo umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup itegura irushanwa rya Miss Rwanda Ishimwe Dieudonné wamenyekanye cyane ku izina rya Prince Kid yatawe muri yombi. Byamenyekanye ko yatawe muri yombi ubwo yarari kumwe na Nyampinga w'u Rwanda 2022 Miss Nshuti Muheto Divine. Biravugwa ko Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura irushanwa rya Miss Rwanda yari yahamagajwe kugira ngo asobanure bimwe mu byo yakekwagaho birimo ruswa yaba y'amafaranga nishingiye ku gitsina ivugwa muri Miss Rwanda ndetse n'iby'imodoka ya Miss Muheto atarahabwa n'ibindi. Nyuma yo kubazwa ibyo bibazo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB byahise bitangazwa ko Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid atawe muri yombi ndetse ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko Prince Kid afunze akekwaho icyaha cyo guhohotera bishingiye ku gitsina abana bajya muri Miss Rwanda. Ati nibyo koko Ishimwe Dieudonné usanzwe utegura Miss Rwanda arafunze. Dr Murangira yatangaje ko Prince Kid akekwaho icyaha cyo guhohotera bishingiye ku gitsina abakobwa bajya mu marushanwa ya Nyampinga Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Yavuze ko Prince Kid afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera. Iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Iri tabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid rije rikurikira isezera ry'uwari umuvugizi w'irushanwa Miss Nimwiza Megan. Tariki ya 31 Ukwakira 2013 nibwo Rwanda Inspiration Backup yegukanye isoko ryo gukurikirana management ya Nyampinga mu rwego rwo kugabanya impungenge zimwe na zimwe ziterwa no kuba Nyampinga yabaga adafite abamukurikirana. Kuva Rwanda Inspiration Backup yatorwa kugeza ubu impinduka zaragaragaye cyane muri irushanwa, kuva ku myumvire yari isanganywa ababyeyi kugeza ku bihembo umukobwa yahabwaga amaze kuriyitwara. Ngayo nguko ngibyo ibya Miss Rwanda biri kuvugwa muri iyi minsi. Aya n'andi makuru ari kuvugwa ku isi. Aimable Karasira uzaramba yagirizwa izaha byo guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Avuga ko u Rwanda rudakwiye kwakira inama mpuzamakungu ihuza ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza. Avuga ko u Rwanda rutubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ivyo yabivuze inyuma yuko sentare yisumbuye isibije urubanza rwiwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirusa ari i Kigali mu Rwanda. Bwana Aimable Karasira uzaramba yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yari kumwe n'umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana. Kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'iburanisha umutekano wari wakajijwe, hagaragaraga abapolisi n'abacungagereza bafite imbunda. Akimara kumva ko umwanditsi w'urukiko atangaje ko imanza zose zagombaga kuburanishwa zisubitswe, Karasira yabaye nkuguye mu kantu. Yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi. Umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yatangaje ko abagombaga kuburana bose imanza zabo zitakibaye. Yasobanuye ko umucamanza wagombye kuziburanisha dahari. Mu cyumba cy'urukiko
Karasira yahise avuga mu magambo yo hejuru ko we na bagenzi be bafunzwe nabi. Aravuga ko gereza ibafunze bakorera iyicarubozo. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko we n'abanyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hasani wayoboraga Ishema TV, Theoneste Nsengimana uyobora Umubavu TV na umubavu.com, abanyapolitiki Christopher Kayumba na Rashid Abdul Hakuzimana bafungiwe aho yise mu mwobo. Karasira yavuze ko bari gutegura imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara muri gereza. Abacunga gereza bamwambika amapingu. Karasira yavuze ko ibyo kuri we ntacyo bimubwiye kuko ari bwo buzima amenyereye. Yavugaga ko bafunzwe nabi. Karasira yavugiye ku rukiko ko kubwe inama mpuzamahanga izabera mu Rwanda uyu mwaka igahuza ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza itakabereye mu gihugu yita ko kitubahiriza uburenganzira bwa muntu. Karasira aregwa ibyaha bine: icyaha cyo guhakana no guhisha ingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, icyaha cyo kubiba amacakubiri mu Banyarwanda, n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu umwaka ushize 2021. Ibyaha byose aregwa arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Ibyaha byinshi aregwa bikomoka ku magambo akubiye mu biganiro yagiye yumvikanamo ku miyoboro ya YouTube. Yashinze umuyoboro wa YouTube awita Ukuri Mbona. Avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi yanamugizeho ingaruka. Amwe mu magambo ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko Karasira mu biganiro bye yavuze ko jenoside yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Hanze y'ibyo, Karasira yakunze kumvikana mu biganiro byinshi avuga ko abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda aribo bamwiciye abavandimwe be. Mu miburanire ku rwego rw'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, Karasira Uzaramba yakunze kumvikana avuga ko adateze guteshwa ku cyo yita guharanira ukuri. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Uburusiya ejo ku munsi wa mbere bwaragabishije ko intambara muri Ukraine ishobora kuzovamwo intambara ya gatatu y'isi. Bwagiriza kandi Ukraine gukina umukino ku biganiro vy'amahoro. Inyuma y'umunsi umwe abategetsi ba leta z'umwe za Amerika bavuze ko abasirikare ba Ukraine bashobora kugwanya bagasubiza inyuma Uburusiya. Mu kiganiro n'ibimenyesha makuru mu Burusiya, umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburusiya n'ayandi makungu Sergei Lavrov yaranyeguye inyifato ya Ukraine mu biganiro by'amahoro, akavuga ko kuba hashobora kuba intambara ya gatatu y'isi atawo ifata minenegwe. Haraheze amezi Perezida Zelensky wa Ukraine asaba ibihugu vya Buraya ibigwanisho biremereye birimwo n'indege za gisirikare. Umushikiranganje w'Ubwongereza wo kwivuna abansi nawe Ben Wallace yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko ubu Bwongereza bushobora kurungikira Ukraine ibiduga vya blende bishobora gutera imisire indege z'intambara z'Uburusiya. Leta z'umwe za Amerika yamye iza imbere mu gufashisha Ukraine amafaranga n'ibigwanisho, kandi niyo yafashe iya mbere mu gufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya. Abashikiranganje ba Amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken hamwe n'uwo kwivuna abansi Lloyd Austin bavuze ko abadiplomate ba Amerika bagiye gusubira muri Ukraine buhoro buhoro guhera muri iyi ndwi. Batangaje kandi ko hari iyindi fashanyo ya gisirikare ifite agaciro k'imiliyoni $700 z'amadolari igiye kuzohabwa igihugu ca Ukraine. Kuri intambara nyene, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ari mu rugendo yerekeza i Moscow mu Burusiya kubonana kuri uyu munsi wa kabiri na Perezida Vladimir Putin. Uru rugendo rutumbere kugerageza gusaba Perezida Putin ko yotanga agahengwe k'intambara kuri Ukraine canke akayirangiza burundu. Umuvugizi wa Guterres Farhan Haq yavuze ko uwo mukuru wa ONU mu nyuma azoca yerekeza i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine ku munsi wa kane kubonana na Perezida Volodymyr Zelensky, kuko ngo Guterres yiyumvamo ko hari icizere ko hari amahigwe y'amahoro. Mu nzira aja i Moscow, Antonio Guterres yarabonanye ejo ku munsi wa mbere i Ankara muri Turukiya na Perezida w'ico gihugu Recep Tayyip Erdogan. Uyu yari yaragerageje guhuza Uburusiya na Ukraine ngo baganire bahagarike intambara, ariko ivyo biganiro nta mwimbu ushimishije byatanze. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaragerageje nawe akatari gake gusaba gutanga agahengwe kugira abanyagihugu bafashwe, ariko ntiyumviwe n'impande zishamiranye muri yo ntambara. Tuve muri Ukraine tuje ku mugabane wa Afrika. Mu karere k'ibiyaga bigari abantu 16 barimwo abasirikari 9 bararengutse imbere ya sentare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere
bagirizwa kugurisha ibigwanisho ku mihari y'abagwanyi mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Hari ibigwanisho bikeka ko byoba byaraguye mu minwe y'umuhari witwaje ibigwanisho Kodeko wama wagirijwe ubwicanyi bushingiye ku moko mu ntara ya Ituri. Ibigwanisho nivyo bihava bigakoreshwa mu gutera imihana y'abanyagihugu hamwe n'amakambi y'abatesheje ingo zabo. Abasirikare 9 bariko barakurikiranwa barimwo umwe w'ipete rya Lieutenant Colonel hamwe na 3 b'ipete rya Major. Hambavu yo kwagirizwa kugurisha ibi bigwanisho mu buryo butemewe n'amategeko, bagirizwa kandi ivyaha byo mu ntambara no kuba barifatanije nabo bicanyi. Muri Afrika kandi ni mu karere ka Sahel ibitero vyamaze indwi zitatu vyakozwe n'urunani rw'abasirikare ba Niger na Burkina Faso ku mihari y'abajihadiste. Kumbibe ivyo bihugu bihana vyishe abakora iterabwoba bashika 100 hamwe na babiri ku ruhande rw'abo basirikare bafuye. Abakuru b'ivyo bisirikare bavuze ejo ku munsi wa mbere ko ivyo bikorwa vya gisirikare vyiswe Operation Tanri Trua byakozwe hagati y'amatariki ya 3 na 25 z'uku kwezi kwa kane. Bavuga kandi ko ibikoresho by'abo bajihadiste bakoresha mu gukora ibisasu biturika byose byafashwe kandi byasambuwe. Ibihugu vya Niger na Burkina Faso byatanguye kugwanya abajihadiste kuva mu mwaka w'2015. Ibihumbi by'abanyagihugu baza barahasize ubuzima, abandi ibihumbi amajana barata ingo zabo baromoka. Muri ako karere nyene ni muri Burkina Faso, leta irongowe ahanini n'abasirikare ejo kuwa mbere yaranse kwemera ikirangamisi ca CEDEAO kigabanya ikiringo mfata kibanza c'imyaka 3 kugira ubutegetsi buzobe bwasubiye mu minwe y'abasivile. Umuvugizi wa leta Lionel Bilgo yavuze ko ibiganiro bikibandanya kandi ko Burkina Faso yiteze kumva ico CEDEAO ivuga, ariko yongeye ko batazigera bakurikiza ikirangamisi giteye kubiri n'umugambi rusangi wabo wo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Burkina Faso yabaye igihugu ca gatatu cakoze kudeta inyuma ya Mali na Guinea Conakry. CEDEAO yarabangiriye gufatira ibihano ico gihugu, yiteze ko kigiye gutanga ikirangamisi c'amatora gishobora kwemegwa, ariko mu ntango z'ukwezi kwa kane umusirikare yafashe ubutegetsi yavuze ko adashobora kuja munsi y'amezi 36.